ivyo rero uwo mwana avutse 9 mois après nababwiye avuka ya cerveau yiwe harimwo amaano agenda aracigagurika. Information irungitse kuri uwo mwana arayumva akakwereka ko umatwi yakoze mugabo agiye kuyihingura ngo arabe valere yacu arabura solution. Ariko ivyo rero avutse rero birahinduka iyo hageze igikorwa. Uwo mwana iyo nyina ufashe nyina tukamufata neza hajya yavyaye ukamuhindurira ibihe ukamwegera hajya bijya bintu abarundi bita ngo kwarika na kera barakubitwa baragira gute mugabo bijya bita kwarika bijya bita no barabiriho kugemurira umuvyeyi kumuha twajya twiza kumuhindurira ibihe kumubwira simba imanga Imana yacanye wacitse ntigwagutwaye gwaruzi ivyo byose ivyo bihe byo guhimbarira umuvyeyi igihe ari mu kiriri igihe yavyaye biratuma umuvyeyi ahinduka nawe. Kandi ubwa mbere mu kuvura uwo mwana ntihakenewe kuvuga umwana, hakenewe kuvugwa nyina. Mwari muzi ngo umuti two mwana tuwuha nyina. Nyina ni wagwaye mugabo kuko lamfa aguma yikoreye umuzigo uri kuri nyina. Ivyo rero ico bita emotion irabihindura. Wa mwana yari yarabuze utuntu atwengeshwa nande na nyina sise akamuganiriza akamutwengera nukuvuga ntababaye ntakibabaye uwo mwana acahinduka kuko zijya synapses zikura avec l'émotion. Nico kimwe umuntu abavuga ati umuntu atwenga cyane narambaye muramuvyumva. Umwana atwengeranwa na nyina kenshi aganirizwa na nyina amwumviriza atabona na nyina umwikomo vya bintu byose bitari vyakuze birogumanta vitesse yo gukura. Arakura akujijwe na emotion atwengeshwa kenshi aganirizwa kenshi ntarira cyane uwo mwana acakura ameze neza. Naho manura gato ariko ndavuga rorore de l'accompagnement du soutien naho yoronka uwo mwana ingorane cyo kimwe n'abandi bana bakuze neza batabaye stress azokwiyadabuta nkabo. Nukuvuga umuvyeyi afise inda ndiko ndabagira ndabigisha kugira namwe muze muba aba formateur. Sindabigisha ngo murere kuko muzorera biwanyu mugabo je veux que muba aba formateur des autres pas. Aho namwe ibi bintu mugenda murabifashisha abavyeyi bakiri bato abantu bakuze bafise abana mugenda murabibabwira kugira ngo nabo bamenye ibi bintu kuko muri bake cyane mutagiye muvyigumijemwo ntaco bizofasha cyane. No wa mwana wawe wakurize neza azoba influence par les autres enfants b'abana bavyeyi batamenye ivyo umenye. Nico gituma kuvyaro kurera umwana urarera ukacungisha ijisho no hakurya kuko hariho gukora ati je abana baje ntukoreko kwera ni mu gisagara ntabazi mugabo we uracunga n'ijisho ukamenya ati abana bajya burya muhana bamezuku
barameze uku, aba bameze uku, aba bameze uku. Ni ukuvuga nawe biguha iciyumviro c'ingene wofasha bajya abavyeyi bo mu kibano. Nababwiye rero umwana arahinduka akamera neza nubwo yoba umuvyeyi yarabaye mu bihe bitorosha. Akarorero ni bajya abana mubona bavyawe n'abantu bo mwibarabara, ugaca bamutora, bagaca bamutwara mu kigo c'irerero, bagaca baho neza, bakamufata neza, umwana acakura neza nubwo yoba yavyawe na nyina yataye indero ya nyuma canke yavyawe n'umumaraya, agaca ntabaho kwa nyina, agaca agenda ahandi hantu, acakura ameze neza. Nivyo rero aha cane cane nagomba kubabwira ko kugira ngo dukingire nos enfants, tubakingira tutarana basama. Ica kabiri tumaze kubasama dukingira umuvyeyi l'environnement externe, ama stress ava inyuma, ntamubabaze, ntareka kuza mugabo ntamumare ku mwanya munini. Ica gatatu umwana amaze kuvuka naho yoba nyina yaraciye muri ivyo bintu, agacaronka nyina agafashwa ku buryo hahinduka, agahindura imera, agahindura ukuntu yari ameze, akanezerererwa ikibondo. Je hari ibintu ntaratohoza neza, muganzo tohoza ibintu ku nka bavyita kurenga, ku bavyeyi nabo sinzi ngene bacita, hari abavyeyi batonsa abana babo. Ego muganga, hari abavyeyi batonsa abana babo, avutse yomenga yomutakiruka. Namye ndavyiyumvira, eske tuhoza neza nti ubu umuvyeyi niyo yabaye mu bihe bitoroshe, ntibishoboka, niyo yarakomeretse. Nico kimwe na bijya vy'inka, hayo psychologie animale, hariyo eske inka yoba yarabaye mu bihe bitasanzwe kugira yanke inyana yitere yiruke, umuvyeyi kugira abone umwana. Abaganga baje narabonye abaganga banza gukubita umuvyeyi kugira yonse, banza kumukubita kwere kugira yonse umwana, ariko ntibiba bimuvuyeko, ntibiba bimuvuyeko. Abagwayi kandi twoca tunakurikirana tukavuga ati eske uwo mwana azokura ameze gute yanswe na nyina, inyifato y'ibizomera gute. Entreta nsubiye inyuma gato nca niga kuri ari ikibazo ntanibagiye muri niche sensorielle, cakindi ku ubuzima bw'umuvyeyi, abavyeyi basama inda batayishaka, nibagiye kukivuga. Urasamye inda uciye ubaho mu buzima wankinda, kirya kintu kirakomeye gose. Bamuca murondera aba psychologue, ni vya vrai, canke urondera undi mu conseiller, canke le pasteur, kuko wansinda iri muri wewe. Murumva vya bintu ngene bizoca bipeza sur l'enfant, ngene bizoca biremera umwana. Vyukuri abantu bansinda, je ndamaze kumenya abagore babiri bambare ati je irya ndasina yayikunze vraiment, nayisamye ntayishaka. Baje muri consultation, umwana bagoye kubera inda
bo abimbariye sinaca mvuga ngo nirakoze narondera solution mugabo kugira ngo umuvyeyi agarukane urukundo ku mwana. Ikindi naco nabonye abavyeyi bashobora kwanka umwana, ati uyu mwana sije namuvyaye vraiment. Ego oya ari se akamuraba ati uyu mwana si gwanje vraiment. Barabaho nangaha mu gisagara barabaho baravuga ati wewe ashija mwana agira gatatu sone palomie. Abo bana kenshi uzosanga ari abana exceptionnel. Turaza kuvyika gato isinze amasaha ageze. Okay, reka ntaco turabiba tugire gatoyi turenze ko gatoyi. Rero abo bana usanga babayeho mu bihe baba abandi bantu. Iyo famiye aho hagize imana mbi akabimenya ko satamwemera kuko atangura kubibonera sur le cadeau, ukuntu se amuryagagura, ukuntu se atamwitaba, ukuntu se atareponda ku makesityo mato mato, ukuntu se azanira ikirato ciza uriya kuko amaze kuvuga ngo no ce n'est pas mon enfant, ni ukuvuga ntasubira gukorera cyo kimwe n'abandi, arabahitana bakabasohokana bagasigara muhira. Ni ukuvuga mugabo yabo bapapiya baba babizi baba babikora akavyemanga kuko uwazomubera ingorane azodepansa kurusha uko yari kumuha zijya mbombo kujya azodepansa 2 million canke naho azomubuza amahoro amugwaze. Niko yamaze kuvuka mu rugo usanzwe uzogwara ni wewe canke kurusha. Hari abantu benshi usanga babayeho muri ubwo buzima bw'ibibazo byo mu rugo vya education y'abana bibagwaza batakijya. Hari aho usanga bavuga ngo ugasanga ntakijya umunyu kubera ya stress yatsindagiranye mu mutwe ku kibazo c'umwana. Rero aha ndiko ndabasigurira yuko kugira ngo twese icwa mbere duhaguruke tumenye ica education. Nagize akarizime gatoyi kugira umwanya nyarutsa umwana mugana azobiyada gutangurana ibikore ivyo byose nico ciza cavyo. Aho rero turabe igihe umwana yavutse